Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere genekerezo rya 2024 umwaka wa 2022 agizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Abo babibaza ku mugambwe CNDD-FDD na leta ikomoka ko hari ico bazohindura kumwifato n'amabi badasira gukorera abarundi ngo barihenda cyane kubera ko uyo mugambwe wamaze kunyegirwa n'agatima k'ubukoko no kwikwegerako. Bivugwa na Frederic Bamvuga imvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ni nyuma y'impanuro Musenyeri Simoni Ntamwana yashikirije abarundi na cyane abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu gikorane cy'iminsi 3 cari cabahurije mu ntara ya Gitega. Hari umugwi w'abasoma bitwaje ibigwanisho gisirije ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Uwo mugwi ukaba waraye unakomerekeje babiri mu banyagihugu bahi Bubanza wasanze ku mihana iwabo. Nayo mu gice cya kabiri cyano makuru twabateguriye ibijanye n'indero, aho muza kumva ingene ico gisata cagiye kirasubira inyuma kuva hashyizweho indinganizo nshasha, indinganizo abahinga bavuga ko zashyizweho zitabanje kwigwa ko neza. Ndabaramutse ndanabahe n'ikaze mw'idolido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Hano makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano, aho hari umugabo yarashwe n'abantu batamenyekanye bamusanze mu bunywero buri muri quartier Kabondo zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura hirya y'ejo mw'ijoro. Uwo yarashwe akaba yasandabiye kwa muganga uno munsi mu gitondo. Ni nkuru ya Elvis niyo mwongere. Furanzima Aruno niwe yarashwe n'abantu bari bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu muri quartier Kabondo zone Rohero. Nk'uko amakuru ava mu Kabondo bivuga, Furanzima Aruno yarateramiye na bagenzi we mu bunywero bwitwa Peacock buraho benshi bakunze kwita ku matete muri iyo quartier ya Kabondo. Abo bantu batashoboye kumenyekana binjiye muri ubwo bunywero bajaho Aruno Furanzima yari yicaranye n'abandi bashika bamurasa amasasu yo mu mutwe no mu mugongo, nayo bari kumwe barahundagara baca bategekwa kuryama hasi bose. Isoko ryacu rivuga ko abo bantu atawundi barashe ahubwo baciye basahura amafaranga n'amatelefone abantu bari muri ubwo bunywero baca baragenda. Bagiye ataco binona nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha. Uwo yarashwe yaciye anyarukanwa ku bitaro Kira Hospital aho yavuye asandabira mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Furanzima Aruno yapfuye akaba yari yubatse. Twarondeye umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Atungimana ariko turamukena. Elvis niyo mwungere mu ntara ya Bubanza naho havuga umugwi w'umunogoje mu kwiba no gukora ayandi mabi harimo no kwica ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Inyuma y'ibitero bitandukanye umaze gukora mu ijoro ryo kuwa gatandatu buca ariko w'Imana, uwo mugwi ukaba warakomerekeje abantu babiri bo muri quartier Ruvumvu ubasanze mu mihani wabo. Ni nkuru ya Dani Claire iratwumva. Hari mwijoro ryo kuri uyu wa gatandatu uheze igihe cy'isaha 6 z'ijoro zirenga, aho umugwi w'ababisha batera ku rugo ruri muri quartier Ruvumvu ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Nk'uko amakuru duhabwa n'abegereye umuryango watewe abivuga, abo bagizi ba nabi bahitanye umubanyi bamusaba kubaha amafaranga ibihumbi 200 yari yamye kubikuza kuri Rimikashe. Amaze kuyabaha nk'uko iryo soko ribandanya ribimenyesha, bamufatiye ko inkoho bamutegeka kuja kuguruza ku mubanyi wiwe asanzwe adandaza umuceri. Bamaze kumwugururira niho abo bagizi ba nabi batangura kubakubita cyane, aho umukenyezi n'umukobwa wiwe bahasanze bakomerekejwe bikomeye. Babibonye bikomeye, uwo adandaza umuceri azwi ku izina rya Everine yabemereye ko bojana ku mubanyi aho yashize telefone akabaha amahera. Bageze hanze niho biruka batabaza. Abo babisha baca barayanyaga. Abanyagihugu bo ku Ruvumvu bavuga ko bafise amakuru yuko abo babisha bavaho bita Gatura, ariko bagakingirwa ikibaba n'utwara imbonerakure muri iyo quartier ya Ruvumvu yitwa Christophe Ntunzwe n'Imana. Uwo nawe akaba asanzwe avugwa cyane
mu mabi imbonerakure arongoye zikora harimwo kwiba no gukubita abanyagihugu bahuye mw'ijoro. Ubwo bubisha buje bukurikira ubundi bwaheruka aho kuri uyo musozi nyene wa Ruvumvu mw'ijoro ry'uwa gatanu rishira uwa gatandatu Kigarama, abo babisha bishe umusore azwi ku izina rya Nsabimana Jean Marie Vianney bamucumise. Ubwo bubisha nk'ubwo kandi bwaribonekeje muri quartier ya Kanabubu aho mu kwezi kwa Munyonyo na Myandagaro umuntu umwe yafashwe ku nguvu n'uwo mugwi, hamwe babasanze mu nzu ahandi babategerera mu nzira. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza bavuga ko bibateye ubwoba kuko n'abajejwe intwaro kuva bigitangura mu kwezi kwa Myandagaro ataco bigeze babikorako. Basaba abajejwe intwaro gusubiza ku murongo Christophe Ntunzwenimana atwara imbonerakure ku Ruvumvu, aho banasaba kandi ko umutekano wocungerwa kurusha mu gisagara ca Bubanza. Uruganda rwa RPA twarondeye Olive Niyonkuru, musitanteri wa komine Bubanza, ariko yatubwiye ko ari mu nama. Arakoze Dani Claire iratwumva tukuvuga nyine ibijanye n'ubwicanyi. Uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu batatu bishwe muri iyi nzu twaraye dusozereye mu ntara zibiri zigize igihugu, uko ari batatu bakaba bishwe mu buryo butandukanye. Ni nkuru ya Eloge Kwizera. Mu ntara ya Gitega hishwe abantu babiri. Uwa mbere ni gisongerezi mu gipolisi yitwa Minani Pierre, yatowe ari kiziga ku mutumba Kibogoye muri komine Itaba mu gatondo ko ku munsi wa kane uheze. Mu muryango wiwe bakeka ko abaheruka gufatanwa urudandazwa rwa magendu boba bari inyuma y'urupfu rwiwe. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwe atemagujwe imipanga mu mutwe. Abantu batanu barafashwe ku mvo z'amatoho. Uwa kabiri yishwe mu ntara Gitega n'uwitwa Fulgence Niyonkuru, yatowe ari kiziga mu cumba kiri mu hoteli yitwa Shawaras muri quartier Musinzira ku mugwa mukuru w'intara Gitega ku munsi wa gatatu uheze. Amakuru ava muri quartier Musinzira avuga ko yari amaze indwi zibiri ari muri yo hoteli kumvo zo gutinya ibijanye n'umutekano wiwe. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwe anizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Uwa gatatu yishwe n'uwo mu ntara ya Bujumbura yitwa Kwizera Diomed, yishwe n'imbonerakure ahitwa Ibusinde muri zone Marambya komine Mutimbuzi wa gatatu uheze. Kwizera Diomed yavuka ku mutumba Kwigere muri komine Isare muri yo ntara ya Bujumbura. Umwe mu mbonerakure yitwa Reyo Batazira Kanefu arimo bagirizwa urwo rupfu akaba ageze mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura. Eloge Kwizera arakenuye. Dusubire mu gisagara ca Bujumbura aho imangazini zishika 10 ziri muri galeri yitirirwa Mandela irahahoze ibiro by'igipolisi c'imbibe n'ibirere hafi y'ubunywero Cristal zahiye ziratokombera mu gatondo ko kuri uyu wa mbere. Uwo muriro ngo wavuye ku vyuma vy'ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba Regideso vyateranijwe nabi. Bamwe mu bahashitse kare bidogeye igipolisi kibijejwe ko catevye gutabara. Urongeye igipolisi gikinga impanuka we akabihakana akavuga ahubwo ko batabaye hakiri kare. Ni nkuru tubaza Onizime Dushimagiza. Izo nzu z'ubudandarizo ziri muri gari yitirirwa Mandela zatanguye gusha nk'igihe cy'isaha imwe n'inusu mu gatondo k'uyu wa mbere. Abakorera hafi y'izo tudandarizo nibo batanguye gutabaza babonye umuriro uri kurakwiragira hose. Uwo muriro ngo ukaba watanguriye mu iduka rikoreramwo abashuruza impuzu. Uhakorera akaba yamaje kwatsa kuma gaharura umuriro wakoreshejwe bita cash power, umuriro ucuraduka utangura gukwiragira hose. Uyu munyagihugu ari mu bahakorera avuga ko uruhombo ari runini cyane kandi igipolisi catevye gato mu kuza gutabara. Bacerewe gatonye kubera yuko twarinze kurondera amanimero y'amatelefone yabo dutabaza, mugabo murabona ivyononekaye mugabo bagerageje kuzimya, bagerageje ko bashobora kose, ariko ni byinshi cyane kuko harimo ibintu byinshi cyane. Umuntu uze muri iyi galeri harimo abadandaza ibintu bitandukanye, hari impuzu, hariho amabiro, hariho amafrigo y'amafi, harimo amasalo de coiffure, ni byinshi urumva bakoresha ibikoresho bifite igiciro kinini cyane. Urongoye igipolisi kijeje gukinga impanuka avuga ko igipolisi catabaye ku mwanya mwiza nk'uko bivugwa na komiseri Anise Nibaruta.
iyo mvugo turayimenyereye kumbure bivugwa n'abagomba kuvuga uko nyene canke naho bikavugwa n'abatabizi kuko nako nababwira yuko hahiye ngaha imodoka iri impande ya T2000 aho yariko iravoma amazi ku metero 150 zo ngaha bayitabaje yaciza hakiri kare haje n'iyindi je kwitabara twebwe ntitwacerewe aho batubaririye niho twaziri kandi twaje dufise amazi. Ivyuma vy'ishirahamwe ridezo si ubwa mbere bituma haduka umuriro haba mu nzu z'ubudandarizo mu bunywero canke mu mazu yo kubamwo. Abanyagihugu basaba ko iryo shirahamwe ryosubiriza ivyuma rikoresha ngo kaheshi vyashaje bimaze imyaka myinshi. Leta y'u Burundi n'umugambwe CNDD-FDD ikomokamwo bari bakwiye kureka kwama bitwaza ijambo ry'Imana mu guhuma amaso abarundi aho kugashira imbere ibiganiro bibahuza nabo batavuga rumwe kuko ari yo nzira yonyene ishobora kugarukana amahoro n'ituze mu gihugu. Bishikirizwa n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu afatiye ku majambo aherutse gushikirizwa n'umwungere wa Eklezia Gatolika Simoni Ntamwana. Frederic Mamvugimvira yamenyesheje ko atacizera afite ko leta ihari ubu co kimwe n'umugambwe CNDD-FDD bazogira ico bahindura ku ngendo yabo kuko ivyo bavuga ataho bizopfa bihuriye n'ivyo bakora. Tukurikire Frederic Mamvugimvira. Arabanza akabibutsa yuko bari mu ngoro y'Imana kandi cabazanya ari ukwemera, agaheza akabashikiriza intumbero bogenderako, hanyuma icakabira abibutsa n'intumbero ya politike yabo ingene biyita abagumyabanga nuko bivugira ko bashize Imana imbere. Hanyuma ubwa gatatu aravuga inyifato abona yabwiza kuranga umukristo. Akavuga ati hariho urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu. Hanyuma akavuga ati mwene uwo muntu ashinzwe amabanga y'igihugu ari umukristo yabwirizwa gutunganya igihugu ku buryo abeneco ivyo bakeneye atarinze kubasobanura ngo bacwe imirwi y'imigambwe n'ibindi. Aravuga ati kubera izo mvo ati ni vyiza ko umurongozi w'igihugu yo kwisunga ivyo twokwita intimatima yogenderako, aho ni ya demokrasi no gutunganya neza ivy'igihugu gitunze. Bwa gatatu akavuga ati gusonera ubuzima bw'abantu ati bakirinda ibikorwa bibazanira umuvumo na cane cane nk'ibyo kunyuruza abantu kubera ko babiketswe ngo nabanyakibi mugabo gasanga bo baragiye amazima yongo ataho biba atari wabo gusa. Aravuga ati yizere ko muri ayo masengesho ibizovamwo yibaza ko hagiye kuvamwo intumbero nzima izotunganya igihugu gusumba uko byari biri, yuko kuva ubwo tutagiye kubandanya bya biturire byari byabaye indanse mu gihugu. Jewe rero novuga nti ukwiyita abagumyabanga no gushira Imana imbere sinibaza ko mwitwarariko wari uko baca bigenza nk'uko ivyo bisaba abo bagumyabanga canke abo bashize Imana imbere ko bigenza. Kubera iki? Kubera ko mu vy'ukuri baba barategereye ko bashira Imana imbere kugira ngo bakunde Imana bakindi n'abanyagihugu babo, bashira abarundi hamwe, abahunze batahuke, abagowe babakure mu bukene. Iyo baba bikora twari kuvuga ko vy'ukuri bategereye ko gushira Imana imbere icarico, ariko ukwitwa abagumyabanga no gushira Imana imbere ku bwanje bari bifitiye izindi ntumbero zitandukanye n'ivyo ayo majambo aremereye gutyo abasaba. Ubwa kabiri nuko ubutumwa bw'umwungere Simoni mbumbu asaba guhindura inyifato y'ingene bafata ivy'igihugu. Jewe nkizera yuko izijya mpanuro umwungere yabahaye bataciye bazita harya mwisengero ngo bazisige ngaho babandanye nko kubama bagenza, kuko bamaze kugira ibikorane vyinshi, ariko mu vy'ukuri nta na kimwe turabona kivamwo intumbero nzima. Basa na ya nyabu yagenda imaka igahenda imbeba nzosubira kuzirya ivuye imaka, ikaza n'agakofero n'ikanzu ikazikoranya rimwe zigataha, ubugira kabiri zigataha, ubugira gatatu nta nimwe yatashe. Haca hava umugana ati naho inyabu izogenda imaka ntimuze muvuge ngo yarahevye kurya imbeba. Birakwiye ko aya majambo cyane cyane ajanye n'itungano ry'igihugu yova mu vy'Imana, maze hakaba amahuriro y'abajejwe ivy'igihugu, y'abanezwe ivy'igihugu, tukaganira ivy'igihugu cacu. Kuko ko bacicara ko ngo umugambo umwe Musenyeri yavuze ko ujana mu kaga, n'ubu n'umugambo umwe uri kuratujana mu kaga. Rero
turifuza yuko ibibazo byose bijanye n'itunganya by'igihugu tukwiye guhura tukarondera ingene duhura tukabiganira maze uwo musenyeri akadufasha akatubera Mandela w'u Burundi. Jewe nibaza ko ivyo hamwe vyobuko vyodufasha gusumba kubera ko ibi turimo turagerageza vyanka vyo gusubiza hamwe sikindi bivako CNDD-FDD nishobora kubishobora kubera ko ibifise amabi menshi yagirizwa kandi ntiyemera kwicisha bugufi ngifumi isaba n'ikigongweho ku neza y'abarundi kugira ngo bareke Burundi bubandanye bareke Burundi bufata inzira baguma bashaka kubwicarako bavuge bati bwashaka butinangare ariko tugume twikingiye mugabo ukibaza uti byo byose bizobandanya gushika ryari. Mu bijanye n'intwari bereye naho bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kayokwe mu ntara ya Mwaro barababazwa n'ingene abajejwe intwaro bafatanye n'igikorwa cyo kugenzura iyubahirizwa ry'ibiciro by'ibinyobwa vya Brarudi bavuga ko ibiciro biguma biri hejuru haba mu gihe ibinyobwa bikenye eka ngo no mu gihe bibonetse. Ido na Elos Divin Remesha. Amayeri ari hagati y'amajana 2 n'amajana 5 niyo bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kayokwe bavuga ko yongerwa ku giciro cy'ibinyobwa vya Brarudi n'abadandaza haba mu gihe ibinyobwa bikenye canke biba vyabonetse. Iryo duzwa ry'ibiciro abanyagihugu bavuga ko ryari ryahagurukiwe n'abajejwe intwaro ariko ngo vyamaze umwanya urume rumara. Uno munyagihugu amenyesha ko muri kino gihe abajejwe intwaro bahevye kugenzura iyubahirizwa ry'ibiciro. Polisi ya Noel na Bonane umuhanuzi w'umusantere muri komine Kayokwe yaragerageje guca amande abarengeje ibiciro ariko ubu baraheberanye muri komine Kayokwe aho bita mu Kibumbu nengo ntihatwarirwa mu ntara ya Mwaro bamaze kuba umugenzo wo kuzimba gusa ari nabo depoliza n'inzoga mu Kibumbu bonye. Ku bw'abo banyagihugu bo mu Kayokwe kubona abajejwe intwaro batakigenzura iyubahirizwa ry'ibiciro byoba bitumwa inyungu boba babifisemo. Administration irakwega amaguru kuko ariyo byinshi usanga ari utuntu bahurirako n'abazidandaza bamwe usanga ari abacuti babo abandi usanga ari iki bakwega amaguru. Administration itavuye hasi nyene ngo ikore nk'uko yari yakoze mu minsi mikuru isozera umwaka n'igihugu baratizwe kuko baramaze kwidacara. Kuri iyo myidogo ya bamwe mu banyagihugu bo muri komine Kayokwe uruganda rwa FPA rwahamagaye kuri telefone musitanire wa komine Kayokwe Hatunimana Honore ariko twamukenye. Elos Divin Remesha mu binga bw'ivyuma batumirira amateka tutandukira igice ca kabiri twahariye uno munsi igisata c'indero. RPA Igenekerezo rya 24 Nzeruka umwaka utasha makungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe indero. Antonio Guterres umunyamabanga mukuru wa ONU mw'ijambo ryiwe rijanye n'uyu munsi yamenyesheje ko indero ari itunga rusange ntangere ikongera ikanaba umushinge nyakuri w'iterambere rirama. Ku bwa Antonio Guterres rero ngo amakungu ntarekuriwe kudohoka kuri iryo hangiro ahubwo abona ko akwiye kuryuma ko nyabuna akanitwararika kanovera n'akamaro k'indero. Umunyamabanga mukuru wa ONU avuga ko ari naco catumye muri uno mwaka ategekanya inama nkuru igamije inagurwa ry'indero. Uyu munsi rero ushitse usanga igisata c'indero mu Burundi cugarijwe n'ingorane zitari nke. Ingorane nyamukuru muri zo akaba ari igitigiri kinini c'abanyeshure ibiheza bigatuma abana bacumbacumbanira ku ntebe iyo baticaye hasi mu mukungugu. Umugenzi wacu Emmanuel Niyungeko aratubwira ingene vyifashe mu ntara za Cibitoke n'Amakamba. Ni menshi amashuri afite ibibazo by'abanyeshure benshi mu ntara ya Cibitoke. Ku mashuri amwe urashobora gusanga isomero rimwe ririmo abana barenga 100. Uyu numwe mu bigisha bo muri iyo ntara. Abana benshi mu mashuri barabaye benshi cyane ku buryo barenga cyane tigira igitekerezo n'amategeko mpuzamakungu ya UNESCO usanga barenga 50 hariho usanga ari 100 aho usanga ari 105 mbere harashwa no gushika amajana abiri. Ubwinshi bw'abana buraheza bukajana n'ubukene bw'intebe. Intebe turazi ko zikenye na cyane cyane turazi aho duherereye ngaha mu ntara Cibitoke amashuri menshi bakenye intebe. Mbere washaka se amashuri nko muvuze ngo mu wa mbere mu kabiri no gatatu gusa no muri mu gisata cyeke cyitwa segondere kuva mu w'indwi mu 8 mu 9 no kuri ya poste fondamentale barakenye intebe cyane. Ubwo buryo bigamwo burabera intambamye abana bamwe mbere haraho bibarambira bagakuraho baheba ishure. Muri primaire hari abana baheba
nico c'uko bashobora kuba bicara nabi kirimwo utigute none urabona wicara kw'ibuye canke kw'itafari umwarimu akavuga ntiyumva ico avuze kubera no kuca unwaruha uri kurandika mugongo uhese ucuruha ugasanga umwana amaze kuruha kubera yicaye kw'ibuye canke kw'itafari canke ku rubaho kukagaca ku gapande k'urubaho ivyo biratuma bimutuma agira umutima mubi kubandanya kubera ataha yarushe. Ubukene bw'intebe buratera ibibazo kandi kubigisha akenshi bavuga ko mu gutinya ko abana berekana biba ngombwa ko batanga ibibazo kubiri. Arakoze Emmanuel Niyunge kwindinga nizo nshasha z'ivyigwa mu Burundi rero ngo ntirashika kwihangiro leta yari yihaye. Ikigwa gisuzuma ivyishigwa mu ngiro y'iryo ndinganizo n'umwimbo wayo cakozwe nyuma y'imyaka 6 yo ndinganizo itangujwe kigaragaza ko ubukene bw'uburyo abigisha badafise ubumenyi buhagije hamwe n'umwanya muto wahawe igikorwa cyo gutora intonde nshasha z'ivyigwa ari bimwe mu vyatumye iyo ndinganizo idatanga gushika ubu umwimbo bari bayiteze. Kuri Nezi Gakiza aratubwira muri make ibiri muri ico cigwa casabwe na leta. Indinganizo nshasha y'ivyigwa yazanye ishure shingiro yatangujwe mu mwaka w'ishure w'2013 ushira 2014. Intumbero leta yari ifise kwari kugira abana b'u Burundi bashobore kuja mu mashure baronke n'inyigisho zobafasha guterera muri kazoza mu iterambere ry'igihugu. Umugambi kwari kugira abahejeje ishure shingiro batoronsa amahirwe yo kubandanya amashure baba bafise ubumenyi bubafasha gutanguza ibikorwa byo kwiteza imbere. Imyaka y'amashure y'intango yaciye ikugwa kuri 6 kucerekeye ukuja mu mashure abagizwe ko matohoza no kuvuga abavyeyi, abigisha, abanyeshure, abarongoye igisata c'indero ku rugero rutandukanye hamwe n'abunganira leta bahuriza hamwe ko ibitigiri vy'abana biyandikisha mu mashure vyongerekanye ku rugero ruboneka na cane kuva leta itanguje umugambi wo kwigisha abana ku buntu. Ariko umwimbu wavyo ntubonwa kumwe nabo babajijwe. Bamwe babona ko leta yashize imbere ubwinshi ku kanovera. Leta yarubatse amashure ariko ntiyateguye n'ibindi bikenewe. Abigisha ntibongerejwe ku rugero rw'ayo mashure, ibituma umwigisha asanga afise abana umurengera yigisha mu gihe leta yari yihaye intumbero ko umwigisha umwe atarenza abanyeshure 52. Mu mihingo nka yose y'igihugu ico gitigiri cararengejwe cane. Ikindi cibonekeje nuko naho abana biyandikisha ku bwinshi abagicira hagati amashure bakiri benshi. Leta yategekanya ko mu mwaka wa 2020 94% by'abana biyandikisha mu mashure bazoheza n'imiburiburi umwaka wa 6. Ariko ibiharuro vya nyuma vyerekana ko 53% gusa aribo biga bagaheza uwo mwaka. No mu bijanye n'abasibira leta ntirashikira intumbero yari yihaye mu gihe yategekanya ko mu mwaka wa 2020 urugero rw'abanyeshure badubura mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro igisata ndera bigisha be n'igisata c'inyigisho zisanzwe azoba ari 10%. Biharuro vyerekana ko urwo rugero rukirenga 15%. Nayo mu gisata c'imyuga hategekanywa ko abasibira baba bari ku rugero rwa 8% mu mwaka wa 2020 ariko baracari ku rugero rurenga 12%. Ikindi cabujije kwihangiro rishikwako na cane mu vyerekeye akanovera nkuko biri muri ico cigwa igishingiye ku bushobozi n'ubumenyi bw'abigisha. Abagize ico cigwa basanze inyigisho zitegura abazokora akazi kubwigisha zidahuye hanini n'iyo ndinganizo y'ivyigwa vyo mu mashure shingiro. Kuri ivyo hakongera ko itunganywa y'intonde nshasha z'ivyigwa bitangwa. Ivyigwa bimwe vyashizwe hamwe bigahabwa umwigisha umwe. Aha batanga akarorero nk'akivyigwa vy'indimi Kirundi, Igifaransa, Igiswahili hamwe n'icongereza vyashizwe mu cigwa kimwe gitanga umwigisha umwe. Ugasanga abigisha ntibafise ubumenyi bwo gutanga izo nyigisho zose, bikunyurwa nuko abo bigisha usanga atabitabo n'ibindi bikoresho mfasha bigisha banafise. Nkuko ico cigwa cakozwe mu ntara 18 z'igihugu kivyerekana, abigisha bo mu bice bitatu vya mbere vy'ishure shingiro no kuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 6 nta bitabo bafise bakoresha uretse ivy'ururimi rw'Igifaransa. N'abanyeshure bo muri iyo myaka nta bitabo bafise, ike bihari usanga kimwe gisangirwa n'abana 3 canke 5 mu gihe umwana umwe yabwirizwa kuba afise igitabo ciwe. Ibitabo vyabi vy'abanyeshure canke vy'abigisha ngo biri gusa mu gice ca nyuma c'ishure shingiro kiretse
bize igisata c'imyuga. Ubukene bw'uburyo niyo mvo nyamukuru abakoze ico cigwa basanze yazingamitse uwo mugambi muri rusangi kuva mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2014 ushira 2015 gushika mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2018 ushira 2019 leta ntiyigeze ikwiza amafaranga yaba yategekanirije igisata c'indero. Mu mwaka w'ishuri w'ibihumbi 2019 ushira 2020 niho honyene leta yayatanze yose iranarenza ko duke. Kubw'ico cigwa ngo ingufu gushika ubu zashizwe mu gisata c'indero ntizikwiye kugira ngo leta ishike ku ntumbero yari yihaye itanguza iyo ndinganizo nshasha y'ivyigwa ihwanye n'integuro zigezweho yaba mu Burundi canke kw'isi. Mu makuru yacu yejo tuzobabwira ivy'uwo mugwi wigenga wakoze ico cigwa casabwe na leta uhanura kugira izo ngorane zitorega umuti integuro leta yihaye iheze iyishikeko. Ines Gakiza, hagati aho harategekanijwe inama rukokoma y'abegwa n'igisata c'indero izoba mu kwezi kwa ntwarane kuza, ariko rero bamwe mu barongoye amasendika y'abigisha batashimye kuduha amajwi bavuga ko atabutumire bararonswa, bakanababazwa no kubona batagishijwe inama kugira ngo baterere mu nteguro y'iyo nama rukokoma. Ibijanye n'indero y'abanyeshuri rero ngo ntivyifashe neza no mw'ikambi y'impunzi y'Induta. Abarundi bahungiye muri iyo kambi iri mu gihugu ca Tanzania bavuga ko yaba leta ya Tanzania canke amashirahamwe yita y'impunzi atanga ubu babishiramo kugira impunzi zironswe ubumenyi bukwiye, ivyo bikunyurwa n'agatotezo bakorerwa muri iyo kambi. Ni nkuru ya Aimable Nishimwe. Indero no kimwe mu bisata vy'ubuzima bw'impunzi kititaweho mw'ikambi y'impunzi z'abarundi irinduta mu gihugu ca Tanzania, mu gihe izo mpunzi zihanzwe n'izindi ngorane nyinshi yaba iz'ubukene hamwe n'amabi atandukanye zikorerwa, biraheza bigatuma abanyeshuri batiga bagonokewe. Mu bavyeyi aravyigana ntabwo indero yo ngaha mu nkambi y'Induta ishimishije kuko abana biga batitaweho, haba ku ishuri banashika muhira benshi usanga umengo baranahahamutse. ni abana benshi usanga bafite ikibazo cyo mu mutwe, abandi nabo ugasanga bitwara uko bishakiye ku ngorane baza barahurira ngaha mu nkambi. turetse no ku ishuri uca usanga batanitaweho cane kuko benshi bigana ingorane zitandukanye, haba izo kwambara, haba izo gufungura, haba amabi babona baza barakora ibyo bashize muhira. Abo barundi bahungiye mu ikambi y'Induta bavuga ko bababazwa no kubona igihugu kibahaye indaro ca Tanzania hamwe n'amashirahamwe yarajejwe gufasha impunzi batanezwe indero y'abana bari muri iyo kambi. Bakavuga ko bataronswa ibikoresho vy'ishuri bikwiye kandi ko haheze umwaka abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda batakora ikibazo bita NECTA kibaha uburenganzira bwo kubandanya amashuri, bituma benshi bahitamwo guheba kwiga. ntashaka baheza ngo bashiremo kugira abana baronke ubumenyi. iyo leta ya Tanzania canke mu mashirahamwe ntashaka tubona muri Karitasi baronka amakaye neza rwose n'abana baravyishimira, ariko muri iri shirahamwe rishasha yose ntibaheza ngo baronke amakaye uko babishaka, bayaronka abana cerewe cane kandi bakaronka kenshi inteka ntikize. ikindi naco nk'ubu abana bo mu w'icenda ntibarigera bakora ikibazo gushika n'iyi saha. abo mu w'icenda barabihitamwo kuko baba barambiwe, bagaca baja kurongorwa bamwe bamwe, abandi nabo bakagenda kurondera ubuzima iyo mu bijiji. Tubibutse ko Sudi Mwakibasi ajejwe igisata c'impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati ya Tanzania ariko kumenyesha impunzi z'abarundi ko abifuza gukora ico kibazo ca NECTA. Impunzi z'abarundi zigasaba zishimitse ishirahamwe rijejwe impunzi HCR kugarukira ico gisata c'indero, abanyeshuri bakaronsa ubumenyi bukwiye kuko ari uburenganzira bwa kiremwa muntu. Arakoze Aimable Nishimwe. Nino ngaha amakuru twabateguriye kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 24 umwaka wa 2022 aciye agarukira. Shimira mwebwe mwese mwaduteza abiri, ntibagiye bagenzanje umwe wese kuco yaterereye. Jose Muzaneze nabashikirije no makuru nkabanda bikeranuye, ndabipfuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho utaha.